kanyamuneza ntangere abakristo bo mw'ishengero rya Methodiste ini yo muri Paruwase Rohero muri komine Mukaza igisagara cya Bujumbura barakiriye umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera asanzwe aserukira iryo shengero imbere y'amategeko mu Burundi ari kumwe na bamwe mu bakenguzamateka n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura mu masengesho yo guhimbaza umunsi mukuru w'Imana yabaye kwigenekerezo rya 8 Myandagaro uno mwaka. Mwijambo yashikirije Nyeniteka Sinzohagera yarakengurukiye Imana ku bikorwa bakoze mu kwezi kwa Mukakaro n'ibitangaza Imana yabakoreye ikayero muri komine Mpinga Kayove yo mu ntara ya Rutana, acarashimira n'abitanze bose kugira ngo bikoreke. Umukuru w'inama nkenguzamateka yahamagariye abari bitavye ayo masengesho kubandanya bikingirikiza coronavirus mu gukurikiza impanuro zitangwa n'abaganga. Tubandanye twikingira ikiza ca corona kandi by'ukuri ntitubifinate ko ntitwifuza kubura umunyeshengero n'umwe kubera ikiza ca corona, kandi dushobora by'ukuri kukirwanya bigashoboka. Tubifate by'ukuri nk'ama ntidukeneye kubura umunyeshengero kubera corona, kandi ari ikintu kigwanwa kidakwiye by'ukuri kudutera n'ubwoba. Aha ndaza rero abamaze kukigwara baronse imiti bagakira, ni uko gusa tubanaye kwitwararika. Wumvise akantu katameze neza genda kwa muganga. Leta by'ukuri yarabyoroheje, abantu barapimwa, nta mafaranga batanga, basanze urwaye bashobora gutekerera imiti. Ayo n'amafaranga kimbura umwere gihugu atabona, mugabo hagiye leta bashyizemo amafaranga menshi cyane. Rero nitwifuza yuko by'ukuri twobura abene gihugu kubera gusamara kwabo, kandi leta yarashizeho uburyo bwiza bwo gukingira abantu kwivuza. Si byiza reka twikingire kuko nibyo byiza gusumba kwivuza, kuko umaze kurwara hari gushobora gusanga hari izindi komplikasiyo zagiyemo ugasanga rero bigenze nabi. Twirinde rero, twibare, dukarabe kenshi, byo gusomana, kurwana mu nda, kugira ibyo tubyirinde kugira ngo nanone bigende neza.